amafaranga birivanga n'umuzi w'ibi vyose mugabo apare ko ari umuzi w'ibi vyose amafaranga arakeneye muri kote zose z'ubuzima naho ukijijwe udakijijwe amafaranga urayakeneye kuko ari verse nasomye vuga ngo amafaranga n'ubwugamo nkuko ubwenge ari ubwugamo maze kubitahura ncamye ko amafaranga akeneye parce que urabona yuko umaze ko umustar utambara neza umaze ko umustar adafise ibintu kuri ayo pembene y'ingabire ya hari ibintu za gutakaza hariho success za gutakaza hari ukuntu baza kukwakira hari ukuntu abantu bakuvuga warancunguye nuzuye amashimwe igikorwa wakoze kirakomeye haleluya oh yeah ntawe uhari n'umwe ari kugishobora yes. Okay. Merci beaucoup. Okay, abakozi basenga Media TV murameze neza ako butameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta munsi n'umwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu nitwa Aloise the Sniper anyita ntwari nkuko musanzwe mubikora guys uno munsi rero anondo munsi udasanzwe nandi mahigwe twongeye kugirirwa kandi Imana yongeye kudutiza impwemu izindi iratureka n'undi munsi mushasha niyo mpamvu tugiye kubana n'umwe mu bantu musanzwe mukunda cyane n'umuntu hanurana cyane uno munsi nabahitiyemo neza gusumba so guys mumenya byinshi kuri werekana mufashe ndamwakire mu kiganiro cacu yitwa Shutera musanzwe mumenyereye Shutera. Oui, ni sawa karibu kuri Senga Media TV. Merci beaucoup. Aho kuri Senga Media TV ndabaramukije mu izina rya Yesu. Kumaze nitwa Shutera Divin Kizimana ndubatse mfise umugore umwe n'umwana mu bindi nsanzwe nkijijwe sengera muri Center of Worshipers canke ihuriro ry'abahimbaza Imana muri Seoro mu Funyafunyo avyo mwe mu wanje ni Engineer Junami Michel, Pastor Elie Junami Michel. Mama bindi nsanzwe ndi CEO de l'école technique vocale nsanzwe nigisha umuziki yacige kirekire. Rero ndagira ubuntu bwo kwa kuri kino kinyamakuru Senga Media TV. Nazo tuza kuganira byinshi cyane birishirije murakoze. Shutera abantu benshi bakuzi nko kuririmba ntibazi ngo Shutera yabitangwe gute. Urumwe mu bantu novuga ngo badufise bazi cyane kuririmba mu Burundi. Shutera watangwe kuririmba gute byakujemo gute kugira ngo urinde ushinga ishure ryigisha kuririmba. Murakoze kibazo je kuririmba navuga ko ari ubuzima by the way ni ingabire yanje mugabo paka yuko ari ingabire yanje nabitangwe kuva nkiri umwana mfise indoto yo kubona abaririmbyi batandukanye mu gihugu babikora nk'abandi kubera ko nari nakuze mbona abakeyi cyane babikora mugabo ndavuga ati pokwa abanyene ariko cangira iryo hangiro cyane numva yuko umurongoza abwirizwa ko afise icarushije abandi cyo bimpakanya gahico kwiga kugira ngo nshobore kugira aho ngeze no munsi numva ko natangwe nkiri umwana kuva boreka mvuga ati kuva nkijijwe afise imyaka 12 hari ibintu byinshi byugurutse cyane muri jewe surtout nk'ingabire ziravyutse ziratangura gukora ziragaragara ntabwo kuzikoresha mugabo ingabire yo kuririmba kiragira ingufu cyane apari yaho ndavuze umuziki iragira ingufu cyane do presque izindi ngabire zose amaca mbona yuko ntovyigumiza ngo ndabisangiza n'abandi Shutera benshi naje ndimo shake nishiremo kubera ko nanje ndi umuntu yakuze nkunda cyane kuririmba benshi twagiye duhura n'ingorane zigiye zitandukanye n'ubwo rwahura n'ingorane zitandukanye gasanga bafise impano bazi kuririmba cyane ariko kubera ubushobozi buke canke kubera ko amikoro make bakaburaho bibageza umwuga wo kuririmba uba urigeze uhura n'ingorane kubijanye n'uburyo canke jewe sinigeze ngira donka support kuva ntangwa ico gikorwa usivye yuko amikoro yanje yatumye ashobora gushiramo ingufu nyinshi mu vyo nkora reka ngire donke nakajya kuvunira akagohe abasanzwe bafise ingabire yo kuririmba canke izindi ngabire zitandukanye bisanzwe umuntu agufashiriza aho ugejeje ni kwikoncentra avant ko saba support banze kwanza ukore werekane ibikorwa vyawe umaze kwerekana ibikorwa nta kidashoboka so general hawe n'ikibazo c'uburyo studio yarangoye kugira nje mu studio byarantwaye ingufu nyinshi ariko munyuma birakunda nanjye ntangura gusupportinga abandi nkabatwara bagakora abanyeshuri nigishije tukaja muri studio bagakora donc uko nyene nisanga nyene nanje gituma ntaronse umufasha canke umushigikira kugira ngo nzofasha abantu byamaye kuduga cyane mu vyumviro no gukura cyane ko nashoboye kwicara canke nindeke ariko nkeneye gushiramo kuvugira ngo nzofasha n'abandi bafite ico kibazo nk'icyo nari mfise Shutera urashobora kuduhezagira mu kuturirimbira gatoyi
akaririmbo ego uza ko ndakurimbira akaririmba mu turirimbo wowe usanzwe ukunda ariko warambambiwe ndidege mvya yeah. Warancunguye nuzuye amashimwe igikorwa wakoze kirakomeye haleluya oh yeah ntawe uhari n'umwe ari kugishobora merci beaucoup ashitira uzi kuririmba cyane pe aya hari n'abandi gusa usibye ko hari ubuntu bugeretse ku bundi bva ku Mana bukubako hari n'abandi sinuvuga ngo ndi gihangange oya hari n'abandi kandi umurongozi mwiza ashimbira abandi ego ashitira mu bikariyere zawe cyangwa ubuzima bwawe bwa misi yose nirihe geragezwa wigeze uhura naryo rikomeye igeragezwa ego usanzwe ugira stabilité mu ngabire yawe ni ikintu kibacorosha bon surtout twege dufise ingabire ego abantu bafise ingabire surtout ikintu kibatsinda ni sexe masculine ego féminin masculine biza kuba biri kumwe rero kenshi iyo ukora ari gusanga abantu baguhiga cyane datending cyane mu mpamagaro wawe ari gusanga bari imvye benshi baca bagwa usanga ari ibyaha byinshi bagwamo usanga ibyo bakora bituma batakaza stability canke ingabire zo zigatakara zikazimira kubera ko babiyatashije ego bahuye n'ivyo bintu byo bibazo so abantu bafise ingabire barakundwa de plus que les autres surtout abakina umupira n'abandi nabo uko bo busako udafise amafaranga mugabo uririmba neza canke ukina neza byose bikora l'excellence usanga ukundwa rero muri uwo mwanya ndafise intumbero zo gusanga batakaje intumbero ugasanga nyene ari no kana kugenda ukora bigatuma nyine utakaza destiny yawe rero jewe narahura navyo ariko rufite ko mfise ihangiro tacho vyangiza ego uno musi rero hari abandi bantu bariko baraca ariko ndikigeragezo c'uburyo amafaranga bibirivanga n'umuzi w'ibi byose mugabo apare ko ari umuzi w'ibi byose amafaranga arakeneye muri kote zose z'ubuzima naho ukijije udakijijwe amafaranga urayakeneye kuko ari verse nasomye vuga ngo amafaranga n'ubwugamo nkuko ubwenge ari ubwugamo maze kubitahura ncamye ko amafaranga akeneye parce que urabona yuko umaze ko umustar utambara neza umaze ko umustar adafise ibintu kura ayo pembene y'ingabire yawe hari ibintu za gutakaza hariho success za gutakaza hari ukuntu baza kukwakira hari ukuntu abantu bakuvuga donc kwa pa ko mfise ingabire lisansi gukora cyane kugira ngo ingabire nyine igira inguvu donc byo kuja muri studio donc ingene nkora ibintu mbwa nyuma yo nagenda n'abantu benshi bafata ukuboko okay uno musi hari abantu benshi abafise ingabire abahura n'ivyo bibazo cyane cyane nko kuvuga guhura n'abakobwa ikindi ugasanga bakurwa n'abakobwa cyane ariko ntibamenye ingene bavyitwaramo ugasanga birabaho ndashaka rero aba bantu gira impanuro bahereza cyangwa ugira ikintu batekera kubera wabiciyemo urabizi nawe iyo nda warayirayeko bon je no vuga ni ngingo yego santu umuntu wese mu byo akora aribwiza kufa yarafashe ngingo tazi kwifatira ingingo ugwa vyorosha donc urashobora kuvuga ati jewe muri carrière yanje sinifuza zonsa amazi zo kusamaza yose ntizohuza ambwiye icyo gitandukanye na destiny yanje uzo dutandukanye mba icyo cyose kiza gukura mu muhamagaro gituma wiyumvira kure y'ivyo ingabire yawe wafashe ingingo ntabwo kikwegera rero ikibazo gihe hari nuko abantu badafata ingingo kuvuga oya birababaza ngunda kubwiye oya birababaza ariko ni inzira imwe yo gutabaruka canke yo gukira ibibazo byinshi bigutumire ego okay ndibaza yuko impanuro zawe ziza gufasha ugaruka gwinshi ufise umuhamagaro canke impano zigiye zitandukanye ashutera ndashaka kumenya cyane cyane ku bantu benshi bavuga ngo umuntu barashobora kumuremamwo impano atampano yarafise ariko bakamuremamwo impano nkawe wewe ushobora kurema umuntu ukamugira umuntu azi kuririmba kandi atarasanzwe abizi mu bisanzwe ukuntu bimeze wewe kugira ngo uvuke ku isi uvukire hano ego mu Burundi hari igituma nagushize mu Burundi ushobora kuba ari akazi ko journalist cyangwa ikindi kintu ego mugo ugasanga hari ibintu biba biri hafi abantu babikora bari hafi kumvura bikunze mugo ushaka ndakubwire apare ivyo bintu vyose uzokwirotira usanga wagarutse mu cima naguhamagariyemo ego
bisigura rero yuko jewe ndiko ndakora canke ndiko ndafasha manze uko bazana ingabire yawe n'umuhamagaro wawe kugira ngo nshobore gufasha neza kubera ko naje ndaruha ndatakaza inguvu ndiko ndagufasha vyiza ndiko ndafasha natazoshika akeneye gushika bica bingora bisigura ngo nabiguhatiyemwe uraza kubikora kubera impamvu kanaka celebrity abantu bakwemere mugabo ejo uzoca ubivamwo turukira mu vyo wahamagariyemwo no kuvuga ngo we nturi muri babantu ushobora kubwira ati nimba ibintu utabikunda je no ndakubwira oya nakubwiye ikintu cyose n'ingingo ntubwiye oya si icaha ubwiye ego si icaha ubwira ati naho birimwo sivyo wawe uno musi rero hari abantu benshi baba bipfuza kumenya kuririmba babikunda ariko bashaka kumenya cyane kuririmba ushobora kubahamagarira canke ukababwira ni gute bakuronka kugira ngo baze bakwegere nawe wigishe cyane kuririmba bon école technique vocale rero kubw'abantu bose bavyifuza nibaze twige ndaguhata nguze ariko ikiri muri we kiguhate kuza umva gihaguruka igikora ico caremeye gukora gihe gikwiye kene guturonka muri école technique vocale turondera kuri 71 325 771 amajana 225 amajana 7 amajana 235 no 325 uvuze nimero mu kirundi mu gifaransa mu kirundi zirangora 325 ni kuvuga ngo amajana 225 amajana 771 amajana 225 amajana 7 uca mudutora ni WhatsApp na ntuzi na apere babihetse okay uno musi okay uno musi hariho inani Facebook yitwa Shutera Enastine Stella iyo bari uyikoresha canke ni madamu wayikoresha ryo nibanga ry'akazi nashaka kuca ndakubaza yuko kubijyanye mvuze karuko nibanga ry'akazi kubera ko urumva nyene urubuga ego ni Facebook ya famille ngabo iyindi Facebook ihari muziki ni école technique vocale hacaka ivy'imiziki gusa nta bindi bintu bicako amajye ntacaka ubuzima bwa misi yose usanzwe guhanura gufasha mu vyingo nkundo nabo tunatwashikira mu kumenyekanisha ivyiwe donc wifuza kumenyekanisha ikintu cawe hajya naho ducisha kandi tuneshi maze kuba abantu bashika 1700 umva ko ushobora gutangaza ikintu cawe abantu badandaza abantu bakora afise ama entreprise turabafasha hajya kuri page Shutera nabasanze muri mu bikorwa kugira ngo rero sindabikire canke sindabatora umwanya wanyu mwishi reka genda kwisabire ubundi umunsi nzokurondere muri kumwe na madamu wawe ndabakoresha ikiganiro muri babiri ndabikwemereye ego kubera ko turonda ntizokwanka gusa mutubwire kare twitegura ego ndibaza ko turabivugana akandi kantu je ndashaka kwisabira ego uzompe promotion nze munyigishe kuririmba nzoguhe promotion ndakwigishe kuririmba rega promotion iragugwa je nisabi ubufasha na promotion iratandukanye ushaka ufasha tuzobiganira inbox nacu sawa Shutera kubera yuko akanyari gatoyi abantu benshi barifuza kumenya ibintu byinshi cyane kuri wewe ariko umwanya nawe uriko uraturega bivanye n'ibikorwa urimo bivanye n'ahantu dusanzwe turi n'ikibanza turimo abivanye n'ibintu birakorerwa hano hantu reka ntacyo tugire tubangure abantu baradutahura natwe si twebwe ndizera ko uwundi munsi tuzokora ikiganiro kinini kandi kirekire kiryosha ndabikwemereye cyane ego reka ndagusabe rero ugira mu majambo make ugira akantu mpanori rugwaruka hari abahungu n'abakobwa uno munsi bari mu nkundo zigiye zitandukanye nawe waciye mu rukundo rw'igihe kirekire gira akantu bahanura twige gukora ivy'ubwenge dushikana kumenya bwenge ego hama bwenge nawe dukoresha ivy'ubwenge bitangaza abanyabwenge amvuze vyose en general umuntu akora ibintu akano kadusubiriremo twebwe twige gukora ivy'ubwenge bidushikana kumenya bwenge hama bwenge dukoresha ivy'ubwenge bitangaza abanyabwenge cyumva kugenda n'ikijuju uburi kijuju rero umuntu umunyabwenge uri umunyabwenge bwenge nawe mukuru n'Imana mwarahezegiwe cyane okay Shutera reka ndagushimire mu majambo make tuganiriye murakoze nanyu Imana bahezegiwe ego nizire ku wundi munsi nzobahamagara tukaganira bimeze sawa abakozi basenga Media TV Imana ibane namwe nkuko mwamabona natwe mubandanye mudushikikira mu buryo bwose bushoboka ndabashimira kuko mwitanga mukabana natwe imisi yose Imana ibahezagire cyane naho butaha